Ivuriro Tanganyika Care Polyclinic bafatikanije n'ishirahamwe ry'abaganga b'abahinga APACES batunganije inyigisho zo gukaririza ubwenge abaforoma n'abaganga basanzwe bakorera kuri Tanganyika Care Polyclinic kuvyerekeye kwakira imbabare zije zihuta zifise ingorane z'umutima, AVC, amenyo, imiti, ivyo kubaga n'ibindi kuva kuri uyu wa gatatu Myandagaro umwaka wa 2021. Muganga Abayo Jean Pascal umuyobozi akongera agaserukira imbere y'amategeko Tanganyika Care Polyclinic aravuga ibisata bikomakomeye biri kuri ivyo bitaro n'ibikoresho vy'ubuhinga bakoresha. Nka scanner dufite scanner nziza gose nibaza ko muri scanner za mbere ngaha y'akaroyo yafise marque Siemens tanga ama image meza gose, tukagira nka kabine za zibiri za dentisterie ni kabine naho ntaho moja kwisi umusange zisumbe zo dufise ngaha ko nazikuye mu nazikuye iburaya niho twazikuye kazi rashanje shasha. Turafise ivyuma vyo kubaga abantu umuntu atabuguruye ngizindwi zingaha zibiri ariko kazi nkora abagwayi bahora baje mu Rwanda ubu muri no minsi nda hari ntibiyo baje mu Rwanda twabagiye ngaha nyene dukoresha ubwo buhinga bwa none atawubuguruye kandi bose barasohotse barashima. Naje wari jewe nihaye umuhangiro wo kwama kira kwezi nza gukora ubwo buhinga bwo kubaga abantu batuguruwe indwi yose ku kwezi gushikaho abo dukorana nabo bashikira ku rwego ngeze ko mbere banabinsumvye kuko hari abandi bahinga bazi kubaga atari ko bataramenye ubwo buhinga mugabo mu mwanya mutonya baza bashoboye kubikoresha kandi banabisumvye no babigishije. Hambavu rero y'ivyo bisata ngo hari n'abaganga banonosoye indwara z'abana pediatre, umuganga avura indwara z'imiti neurologue, ivyumba vy'uburuhukiro morgue n'ibindi. Mwishira hamwe APACES rihurikiyemwo abaganga b'abarundi kandi b'abahinga barenga 40 baba bari mu Burundi n'abari hanze bavuga ko bihaye ihangiro ko umurundi wese yoronka ubuvuzi bwihariye kandi bw'ubuhinga. Rino shira hamwe ryacu ryavutse kugira rifashe ko umwene gihugu wese aronka ubuvuzi bwihariye soins de santé spécialisés. Nkuko mubizi abaganga bo ku rwego rwo hejuru banonosoye mu bisata bitandukanye ngaha mu Burundi ni bake n'abahari hari aho batarashika. Aha rero ni hamwe muho twashoboye gushika uno munsi mugabo bidasigura yuko ari ngaha honyene aho tubonye hose twofasha ico gikorwa umwene gihugu agashikirwa n'ubwo buvuzi bwihari hose turahagenda. Mumenya ko izo nyigisho ziriko zihabwa abaganga n'abaforoma bo ku bitaro Tanganyika Care Polyclinic zizomara imisi 2.